abene Burundi abarundikazi bagenda guca amafaranga muri Saudi Arabia barashira barahona, turi abarundi turaba turebera gusa, abagabo babura abagore babo, abavyeyi bahekurwa abana babo. Iri shirahamwe ryitwa Aldawish Company rijana abarundikazi gukora muri Arabia Saudite ntiribitaho. Nyuma y'amakuru twabahaye y'uwitwa Niyubahwe Florence asigaye ameze nk'umuzimu ari kuri ofisi muri Arabia Saudite, aho kumererwa neza nk'uko yagiye kumererwa neza, kwazi ko yagiye guca amafaranga ngo amererwe neza, yabuze ivyarya akabura n'ikimusubiza mu Burundi. Hari uwundi uyu mubona ari impande yanje amerewe nabi nawe agira apfe, mve ngo agira apfe. Hari uyundi yaburiwe irengero, uyu ari impande yanje gushika isaha umugabo wiwe umuryango wiwe ntuzi irengero ryiwe. Reka dukurikire ikiganiro kirambuye. Mwiriwe mwese, mumeze neza. Kuvuga ikibazo ca Bivugire ndakizi, maze kukimenya nagize ico ndakivuga ko nashaka umubosi wiwe ndamusanga inbox, arampa ama video, arambwira ati je umukobwa naramuvujije. Umukobwa hagezaho bosi wiwe akubwira yuko amaze kumuvuza ku mahera arenze, so babuze ingwara nimwe, ariko agenda akamenagura ibintu, aguma avuga ibintu bitaja ntibizi. So twambwira ati bosi rero nyamba ubona bidakunze musubize hehe kuri office. Arambwira ati office yo kwa Saidi nahondi ni birometero 1000. Arambwira ati mugabo naramujanye hehe kuri office, sinzi rero office yamutwayeho iyariyo. Uwo bazi ibindi byinshi birenze ivyo jewe nzi yoza akabagira nte akabahumuriza. Ico nzi arahari ni muzima, ariko kiretse yuko afise ibintu byamufashe ntituzi ivyari byo. Uyu numugore ari muri Arabia Saudite ari kuri ofisi ajejwe kuraba abarundikazi. Ibi avuze rero gushika isaha ni kinyoma, nkuko mugiye kuvyumvira. Uyu mugore gushika uyu munsi ntazwi ahantu hari. Umubose wiwe ngo yavuze ko yamupakiye imodoka amurungika kuri ofisi, ntiyigeze agerayo. Iyo modoka n'ubu imaze igihe iri mu nzira, ngira n'amezi. Ubwo rero reka twumve umugabo wiwe nawe icyo abivugako. Komeza kwihangana niko bimeze. Ivy'isi nuko niko bimeze. Yani ujya wewe arinza avuga cumenya ku bintu byanse, yani byanse. Yaba muganga yambwiye ngo site namurungise. Ndabwira Ezekiel ngo ahubwo ngo ni umubuza ngo no gukora akazi. Bo ndabwira na ujya mu Kenya, hari umukenya bazanye wundi, nawe ndamubwira wewe no kunyishura ntanyishuye. Hari n'undi muntu hiyo Dorine wa muvugizi nimba akora kuri office, nawe nyene ambwiye ati reka turindire turondetse turabe. Gusa Imana ngira nuko mfise nimero yabo ba boss. Aho kweli genda kubwira burya n'ubundi ko ndabipanga, iyi ndwi ntizohera n'amanusi Bujumbura. Yego kweli kabisa. Uyu n'umugabo w'uyu mupfasoni yazimiye yaburiwe irengero. Uyu n'umugabo w'uyu mupfasoni Dorine. Uyu Dorine avuze niwe ari muri Arabia Saudite. N'uyu mugore yatangiye kuvuga imbere avuga yuko uyu murundi kazi ntavuga ko ariho nubwo atariho. We mu ntango avuga umenga ariho, ariko hano imbere turaza kumva ubuhamya twumve ko uyu mugore gushika isaha ashobora kuba atariho, kuko none yo bariho ntavugana n'umugabo wiwe, ntavugana n'umuntu n'umwe. N'uyu Dorine ubwiwe ntazi vyiwe, kandi ari wajejwe abarundi kazi muri Arabia Saudite. Bantu b'Imana, uyu mugore nawe upashika Saudi ntitwase abantu baza guca amafaranga. Mugabo none woza guca amafaranga ntiwongere kuvugana n'umuryango wawe, nayo mafaranga uri kuraca ntuyarungikira umuryango wawe, uwo uri kuraca amafaranga nyabaki. Reka twumve abariyo baduha ubuhamya bakatubwira ati uyu mugore kuva agera Saudiya nawe nyene. Reka twumve kwanza uko wabivuga. uyu mugore nawe upashika Saudiya ngo yarasatse kugeza umwanya n'igisaha
kuva mu kw'icumi ntibazi irengero ryiwe. munyumve neza, kuva mu kw'icumi ntibazi irengero ryiwe. Ubu turi mu kwezi kwa gatatu, itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu, n'amezi angahe? Si amezi ane, twinjiye mu kwezi kwa gatanu. Reka tubandanye. Umugabo wagiye kubaza muri hajya kwa Mariyamu, bamubwira ngo ngari mu yindi ofisi. Rero numva ko babajije ngo bose wiwe ngo bamurangira ahantu ari, baca babwira ngo yamurungikanye ngo umuntu ngo mu modoka, ngo amaze kumurungikana umuntu mu modoka, ngo ntibazi nyine ngo yavuye mu modoka, ngo ariruka ngo iyo yagiye. Umugabo wiwe agiye ku biro kwa Mariyamu kubaza. Mariyamu ni uyu mugore afise ofisi mu Burundi yitwa Ardawish Company, isanzwe isafirisha abakobwa bava mu Burundi bagenda muri Arabia Saudite. Ni kuvuga ko iyo ugiye kubazaho umuntu wawe ni wumva ivyo mubwira ngo umubose wiwe avuga yuko yamupakije imodoka ngo imujane kuri ofisi, ariko iyo ofisi n'ubu mwumva ko atarahashika heza amezi ane. Mwumva ariho? Nimba ariho nibatubwira ahari. Urumva nimba baramunyuruje, nimba yarapfuye. Umugabo nawe agiye kubaza muri ofisi mu Burundi, nta nyinshi itomoye bamuha. Aha twaraherereje amafoto ino Saudiya, ntawe turigera tubona. Iki zose ni ingorane ziri kwa Mariyamu. Nk'uyu n'ukuri ntituzi irengero ryiwe, ni umunyamuyinga niyapfa. Muga amakuru twumva ko yavuye muri iyo nzu y'uwo mubose yari yarasatse. N'uyu mwanya n'iyi saha rero ntituzi irengero ryiwe. Ibi byose nibibakwega. Mariyamu. Iyi Ardawish Company ijana abarundikazi muri Arabia Saudite iragisibije. Nta yindi company gushika isaha iri kiridogerwa nk'iyi. Hano imbere muraza kumva yuko nabo bajanayo babajana takazi babateguriye, nta na kontra bafise, babajana kubayereza hariya bakarindira umwanya munini atakazi bafise. Niyo mpamvu bagize Imana bakaronka akazi, bagomba ko niyo hoba mu kuzimu bakorayo. Hariho hano imbere utubwira yuko umuntu umwe ashaka gukora mu nzu zitanu, mu nzu 10. Mu minsi heze twumvise umushinga mateka mu nama nshinga mateka arika arabaza umushikiranganje Albert Shingiro avuga ati ko twumva abakobwa bagenda muri Arabia Saudite babayeho nabi, barenganywa ukuntu kuriya, ntacyo mwokora kugira ngo nabo amasaha bakora y'akazi yubahirizwe, bagira umwanya w'akaruhuko, canke bagire indwi, canke nimba ari mu kwezi bagire n'iminsi 2 yo kuruhuka basi, canke bagire amasaha bakora ku munsi nayo kuryama, ko bakora amasaha hafi 48 28 ku 28. Ntivyumvikana vraiment. Reka twumve uno nawe. Umumama yahora ku kazi, inzu yashikiyemo yakotwa kujya ku imodokari. Uwo munsi ahakoze ejo siho yakora. Abana b'umubose baramutwara mu bagenzi biwe gukorayo. Abakobwa b'umubose baramutwara mu bagenzi biwe gukorayo. Abagenzi banabuca hose yaraje gukorayo. Yaratabaje aravuga ati jewe akazi fise n'umurengera, nta n'iminota 5 ushobora kuryama, merewe nabi cyane, sifungura, merewe nabi. Arabibwira umugabo yaratelefoniye kuri ofisi, abantu bose bakorera muri ofisi arabibabarira, ntaco bamwishuyeko. Kugeza haho bavuga ngo yabaye umusazi, ngo ibintu byose mu nzu baramenagura, kumbe ni kumubeshera, ntiyigeze asara, niko yavuye mu Burundi adasara. Ngo nabuja ngo yaramupimishije ingwara zose, ngo baravuze ngo no mu mutwe ngo arakomeye, ngo nta kintu kimugwaye, ngo ivyo yigira ngo twe ngo ntituze ngo ivyari byo. Hanyuma ati ngo yaciye amutwara ngo amuha ngo umuntu ngo mujane ngo kuri ofisi, ngo yamurungikananye umuntu mu modoka. Rero niyo ofisi bariko baravuga ngo ariko ngo ntayihari, ntibazi yari, ngo ntibazi ingene yabatorotse ngo ave mu modoka. Muranyumvaga abantu banje, muranyumva? Iyi saha rero n'uwo munota ntabuze irengerero ry'uwo muntu. Ati ico dusaba nibahaguruke babaze uwo mubose. None ati umukozi ko yavuze yuko
ahantu aba na ofisi yamukuyeko ari kure cane, kubera iki wowe yagiye kumutora umukozi binaniranye ukamuvuza bikanka umushikiriza ofisi nayo vyase bamutaburiza itike agataha. None ti ubu ntawuzi irengero ry'uwo muntu, twomwishuza nde? Of course nuko bimeze. Murumva yuko office yashikiyeko bamutanze mu nzu imukotesha kujya kw'imodokari, avuze yuko ahantu yakora n'abana bo mu nzu baza kumukoresha ku bagenzi babo mu zindi nzu, mu kuvuga ngo yakora nk'imodoka. Please, Mariam Ardawishi Company, nimba ujana abarundi kazi gukora muri Arabia Saudite ni vyiza, mugabo bakurikirane umenye ngo bakoze ntibakoze, bariye ntibariye, bagwaye bavuzwe, boge, baronke umwanya wo kuruhuka. Kino kintu umushinga amateka Pascal Gikeke yarakibarije umushikiranganje mu miseze mu nama nkingo nshinga amateka, asaba ko boshira amategeko yubahiriza abakozi bagenda muri Arabia Saudite, kuko nabo n'abantu. Gushika naho umuntu azimira nk'uko vraiment ni gikoko se. Mariam yiyorera amafaranga gusa. Turasaba leta y'u Burundi, iki ni kibazo leta y'u Burundi ive hasi igikurikirane uwabaye wa kabiri. Wabonye andi makuru ya ofisi nyene Ardawishi Company, umugabo yarabuze yarengeye. ubu n'ubundi atanga ubuhamya. uyu mumama nawe yakora ibintu bitango vya Daiweka akora ku inzu zine mu ndwi imwe. Urumva yakora ibintu bita Daiweka, agashobora gukora indwi zine mu ndwi imwe. Aho n'inzu zimeze gute? Vya bietaje, gukoropa, guhanagura ibihome, kugira reka dukomeze kumviriza. Urumva nta n'umusi yovuga ngo yararyama, akama bivuga muri groupe bakabihora. Ubu rero umugabo we tugizenzya tubona akorera amazimisi amurondeza kuri ofisi batamwishura, acara biturungikira ino. Nawe ntibazi irengero ryiwe, irya ofisi ifise ayo manyanga arenze, ese amanyanga menshi atagira uko agira angana. Umuntu baramuzana kubera bamukotesha, urabona ko bakotesha ibishungi cyangwa amasahani cyangwa ibirenda, kukaba ariko bagukotesha uko nyene uko najewe niko nari nkora, bakankotesha ukwezi, indwi zitatu, bakankotesha iminsi ibiri. Aho rero aho ugiye hose ugenda gutanana n'ibibazo, bazana abakozi atama kontra bafise. Hirya ofisi hatari ofisi ibibazo byinshi. Muravyumva mw'abantu mwe, izi ni témoignage z'abariyo aba barundi kazi. Uwavuga ati najewe niko vyari bimeze barankotesha, bakotesha bakotesha ibirinda n'ibishungi. Ati iyi company yateye isoni, ni kubera iki atayindi company yidogerwa nk'iyi? Why iyi Ardawishi Company yonyene ariyo yidogerwa? Hariho n'izindi ziko zijana abantu ariko ntizidogerwa nk'uko. Biboneka ko iyi office ndabibuse ko ari y'umwarabukazi iri mu Burundi. N'uyu Mariam narose amakuru avuga ko ari mu Burundi. Ngiye kubakorera inkuru ndabereke abafise uruhara muri iyi company, nzokora n'amafoto yose ndayazane. Reka ndabatumire kino kiganiro ko mutuza kukira abavyanse bikunze nzokibereka. Abari muri iyi company bose n'abayifise mu mutahe, hariho abo maze kumenyamwo, nzobibazanira byose ndabishire hanze. Ari nako nsaba abantu bafise amakuru ku iyi company Ardawishi Company, mwese abafise amafoto cyane cyane ya Mariam herself muyame, kuko ntidushobora kwemera yuko abana b'u Burundi baza baragenda gupfa nk'uko nk'imihimbiri. Leta ntavyizi kumbure, nimba ibizi nahira numa, ariko dufate ko atavyizi, kuko nuko ntitwavyemera ko leta bibizi ko abana b'u Burundi bagenda gupfa nk'uko. Oya, ntivyumvikana vraiment.
umushikiranganji yavuze yuko aba bajayo hariho amafaranga aba bashinga amakampuni batanga, hanyuma aramira bano barundi kazi bariyo iyo bagize ibibazo bagombye gutanwa mu Burundi. Ari naho dusaba yuko uyu mwene umushiki wacu ni Yubahwe Florence agorewe hariya kuri ofisi bakora muri ajya amafaranga bakamutahana. Uyu wundi nawe duheje kumva nawe tutazi irengero ryiwe, nawe nyene bagerageze aboneke irengero, tumenye irengero ryiwe nimba ariho okay, atakiriho naho tumenye ko atakiriho. Ibi nivyo bitumerega bana bica kuko ni n'upfuye ntibabaza ofisi, ntibaza ngo wa muntu ari hehe. Urumva barashika nayo bagatanga bataye yarara, iyo bakurikirana bakamenya ngo ari ku kazi, yariye ntiyariye, aragwaye, bakabakurikirana. Ntibapfa nkuko abo barabo bariko badufasha kibato, bariko batumarira abantu none. Oya vraiment turashaka ubuzima mugabo turagomba no kubaho. Reka twumvize indi nta Mungu wetu uko ya kwanza kidogo. Unaona uyu mupapa yavuze niwe huyu atwishyuye yodi. Kumbe uyu mugore urumva ko yasatse, ntituzi ko yasatse, ntituzi byabaye. Rero niho tubajije amakuru yiwe muri ya groupe, nyamuvugizi atubwiye urumva ntibazi niyari. Basha nukuri leta igarukira abarundi bava kuri rya ofisi ya Mariam. Nukuri benshi bagira ibibazo, mwana we natwe bariko baradutera ubwoba. Izo nizo twemeza. Arasaba yuko bagarukira abarundi baca ku ofisi ya Mariam. Nababwiye ko yitwa Ardawish Company, ariko akanavuga yuko ahubwo bariko batera ubwoba ngo abatanga amakuru bose ngo babaka amatelefone. Kubaka amatelefone pa importe ni kuvuga ko niyo bozi baka tuzomenya amakuru, tuzogerageza tubavugishe. Bavuga ngo bazibahe mu ndwi kabiri, nta kibazo. Nibazi baka bakazibaha mu ndwi kabiri n'umundi amakuru tuzoyamenya. Icingenzi nuko bazoyibaha na rimwe mu ndwi. Ahubwo bogwana no kubafasha aho kugwana no kubanyikiza. Reka twumve ukuntu babatera ubwoba. Twebwe turi ino bariko baradutera ubwoba. Amajambo menshi gose ngo baturondere, ngo baturize ngo indege, ngo dutahe, ngo tuje mu busho, ngo badufunge, ngo tubivugire mu mpimba. Dutera bwo ngo dufise kuko turiko turabatanga ngo bugarama ngo ofisi yabo ngo ntirikirugagwa, ngaho ngo twe turi ino ngo turagora. Ivyo nivyo bariko batubwira twebwe. Ofisi zizugara nimba muri ko murakora mutisunga neza yabo mukorera, zizugara kandi ntimuze bavuge ngo zugaye kubera ngo aba barundi kazi. None nimba atacu mubafasha na leta izozugara, bazobaka ayo lisanse babahaye. Kuko amastati mwatanze yuko muzokora ndakeka saya, ntiwotanga stati uvuga ko umukozi uzomurungika muri Arabia Saudite ntumukurikirane, agwaye ntumugwaze, ntumenye uko abayeho ukamushirayo nk'ubutaye iyarara. Mugihe tuzi yuko bino bihugu by'abarabu bisanzwe bititaho abakozi ngo baguhe uburenganzira bwo gukorera mu butaka bw'u Burundi. Please, nimba ugomba kugenda muri Arabia Saudite ugerageze uce mu yindi company, mugabo ntuce mu iyi company ndakubwiye yitwa Ardawish Company, Ardawish Agency Company. Ardawish nimba tari Ardawish Agency ni company ijana abantu muri Arabia Saudite, mugabo nimba ariko ari umwarabu nyene umenga ni ya shetani, kuko abayicamwe bose bararira kandi bivirema nta muntu bavyishimira. Hano rero nagomba ndabasangize témoignage ya nyuma. Yesu akuhe umugisha. Nukuri twaje kumeye. Jewe ubwanje Daniye ndaguha akarorero kari hafi, shake ndakwereke n'ifoto yiwanje. Nashitse ino itarike twaje mu kw'icenda, naje mu k'umunani, shikira mu rugo rw'umusoda. Nkishika kweri bamfashe neza,
muga mu munota wa nyuma baranyicisha inzara, ndabapararize, ndakurungikira ifoto, ndabapararize, turatabaza muri ofisi, baratelefona pere video, barambona ahantu ndambaraye, barandaba, bambwira ngo nivyo ndiko ndigira, baranyaka telefone, babwira bose ngo muhe telefone aterure turabe, telefone yananira guterura, barambwira ngo ivyo wigira, ndavuga ati nta ngorane, murakamera nkanje. Baca babwira uwo mugabo ati mutware kwa muganga, barantwara kwa muganga, sindi ivyo bavuganye na muganga, nimba bavuze ko ata ngwara ngwaye sindabizi. Ca ndataha basubiza mu rugo, ngeze mu rugo bukiye mu gitondo bankoresheje nk'umusazi, bantembagaza nk'akabumbu, ndemera ndakora nakoropa nicaye. Mu nyuma yaho Daniyeli, ku mugoroba nka saa moya, bose acambwira ati ambura izo barampamagara bantwara ahantu na madamu wiwe. Nshitse aho hantu na madamu wiwe, baranyambura igitambara nari nifunze ndagiterera ngaho, baranyambura isutiye, banyambura isiripe, bampa ibindi. Bahejeje je nibaza ngo bantwaye kwa muganga, n'isakoshi byose siga ngaho, na telefone byose baranyaka, bari barabinyatse. Turira imodoka turagenda, mbona nshitse aho bankuye, baca barandihira, igipapuro ndagifise, baca barandihira imodoka inkora ahantu muri Jida narindi, gushika aha hanye ku mugwa mukuru wino ku kibuga c'indege, niho imodoka yanyurukije. Papa wanje nta n'igitumbura, nta n'amahera y'amezi 2 nakoreye, nta n'ikingorongoro bampaye, nta ya telefone yanje nta niyo bampaye, na za mpuzu zanje nta kintu na kimwe bampaye. Chef, namaze imisi 3 ndara ku kibuga c'indege Mwikaneva, musi y'imiduga yapfuye. Musi y'imiduga yapfuye imisi 3, n'inzara n'akantu, ndi pararize, natowe n'umwarabukazi. Ambonye ahantu ukuntu meze ndahubusa, antwari wiwe, amaze kuntwari wiwe, arangaburira, aranyitaho, aramvuza. Hejeje kumvuza, nta n'icyo arabona arinzi, arambaza ushaka gutaha cyangwa ndakuronderera akazi. Ndavuga nta ngorane, ndonderera akazi. Kubesha n'icaha, kuva mu kw'icenda gushika amagingo n'ubu nanguye gukora mw'uyu mwaka nyene. Urabona uyu mwaka nyene niho nkoze mu mahera ya Saudiya, niho nanguye guhembwa kuva mu kw'icumi gushika n'ubu, niho nava mw'iyo nzu y'uwo muntu. Abana banje kuko nari mu buzima bubi, navuye mu Burundi ndi mu buzima bubi, mfise umugabo aramfata ukuntu, arinjirira umugore w'abana 8, umugore abatondera abagabo 2, umugabo we bagize mariage, umugabo wanje twaragize mariage, umugabo wanje n'umusoda. Mugabo ubuzima nari mbayeho mu Burundi sibwo kumubwira ati jewe meze uko, nariye bwa buzima ndimo Saudiya, nubwo nari mu Burundi mbona nta kamaro ko kugira nti ko kubivuga. Nukuri iyo office nta kintu na kimwe yigeze mfasha. N'uyu mwanya n'iyi saha ngira bagiye kumenya ubu, bafashe iyo telefone ya Florence bagatwara amajwi, niho bamenye ko ndiho. Umuryango wanje waragiye kubabaza, bababwiye ngo ntibazi yondi. Amahoro neza nyakubahwa. Reka mbanze mpagarare ngaha munyumvire iyi kampuni Ardawish. Mvuze ko ari abicanyi no bambeshe gabasha.
umuntu babajana bakabatayo ntibasubire kubakurikira, babakura mu Burundi bakabajana ngo bagiye kubahindurira ubuzima, babagezayo ntibongere no kubakurikirana ngo bamenye ngo mwariye, mwakoze, mwahembwe, kuko bagiye gukora kugira ngo bahembwe. Imana ishimwe ko kiriho. Vraiment je nihaye gukora bino bintu ndabishire hanze gushika mpaka. Hanyuma ubu nyene guhera mu gitondo amakuru dufise hama barangira ngo abakozi ngo baratoroka. None bo buragutoroka gute? ya ofisi iri kuri telefone aba bose bari ino, abantu bose bapfuye muri ya ofisi bako baratelefona ba databuja bababwira yuko bariko bararemenyana yuko ngo hariho akagungo kari ngaha ngo Saudiya ngo kuva aho tutabarije wa mumama Florasi. Rero urumva ntivyabanejereje hama na gatonya vyabashapfuje kubera hariho n'abandi nyene bazimiye turiko bariko barababaza. N'ubu rero amakuru ahari kw'iterabwoba rihari sin'iterabwoba vyamaze kuba, abakozi bamwe bariko barabaka amatelefone bashebuja, abandi bariko barabakatira amawifi bivanye barya abakozi bakora muri iryo shirahamwe, bako batelefona ba databujino bakabakoza amatelefone babagiriza ngo bagira batoroke, babagiriza ngo hariho ngo bariko barabatorokesha. Ivyo vyose niremenyana gusa bariko barakorera. Abakozi bamwe bamaze kwakwa amatelefone, abandi bariko barasopa mu matelefone. Urumva ntitworohewe, abantu bavuye muri rya ofisi ntitworohewe hamba na gato, ntitworohewe. Ni nk'uko umwanya n'umwanya bashobora kudutanga ugasanga igipolisi nyene kiratunyagaje bivanye n'ukuntu baca bafata nk'amafoto yacu bakayararaza bakayagirane bavuga ati dufatire uyu, ugaca usanga nyene tubayeho ubuzima bubi. n'ukuri iyo ofisi ntitworohereje haba namba na gatonya. n'ukuri nimudutabaritse n'umukuru w'igihugu abishikira byumve yuko iyo ofisi ya Mariyamu itariko iratworohereza hamba na gato. Nitwaje kuri gusa n'amahera twatanze y'iwacu, nitwaje kuri gusa n'amapasiporo yabo baturondereye, n'amapasiporo twebwe twenyine twirondereye. N'ukuri dufashe kuva aho dutabarije Florence ntitworohewe na gato. None gutabariza Florence ikosa ryabaye hehe? Nimumbwire. Umunyakibi ahunga atawo umwirukankanye atabarika aramwirukako. Bano rero kubera afise ico biyotsa n'ibibi bakorera abakozi bari muri Arabia Saudite, babwirizwa kugwana n'ukuntu kuri kutamenyekana, ariko gushika isaha ntibigishoboka ko kuri kutamenyekana. WhatsApp yanje ni please 358 46 58 30 314. Ndasubiyemwo ni guteranya amajana 358 46 58 31 amajana 314. Je nitwa Daniel Mugisha. Urashobora kumbona ku isheni ya YouTube Daniel Mugisha iri ku mazina yanje, cyangwa ukambona ku yindi sheni ya YouTube bita Urugendo News ni y'amakuru. Urashobora kumbona no kuri yindi sheni Seneri Nyankamugayo, naho nyene tuhe ibiganiro bitandukanye bivugwa mu Burundi, harimo cyane ivyo umugambwe Senel. Ntimutangare je ndi Nyankamugayo, ariko nkundana n'uwari we wese, nimbonera kurera zifise z'abagenzi. Niyo mpamvu muzobona ncisha ibiganiro kuri Senel Inyankamugayo channel, isheni ya Senel Inyankamugayo. Ndi Inyankamugayo, ndi umusenere no kunyo, niyo nzosigara ndi umwe. Mumbabarire ko bidahuye n'ikiganiro aho ndabaha amagabo ngo mvye kubabwira kugira ngo ntimunanyihendeko. Je ndi umuntu agwanya akarenganyo aho kazananye hose, imbonera kurenganijwe ndayigwanira, umusenera arenganijwe ndamugwanira kugira ngo agateka kibe kubahirizwe. Nkane twokumva bana bakobwa bari muri Arabia Saudite bariko barenganwa nkuko. Aha harimo abo bwoko bwose, imigambwe yose n'abarundi kazi. Nitwe tuvunira igiti mu gutwi na leta rero nk'umuvyeyi vraiment hano hantu haseruke. Ubushikiranganje bijejwe buhaseruke bubatabare. Nukuri muzo mukoze. Ndabashimiye rero
nimwatwandikira kuri WhatsApp mukaduha ama audio n'ivyumviro vyanyu tuzobitambutsa duhindura amajwi canke tubikorere ko byibuze tuzobahiriza tubacungira umutekano. Ntimutinye kuduha amajwi n'ivyumviro no kutubwira ubuzima mubayeho muri Arabia Saudite, tuzohindura amajwi ntawe uzobamenya. Murakoze.